basangira rugendo, nshuti mwumviriza radiyo Mariya, ndabahaye mwiriwe. Ndi Frera Antoni Mariya Zakariya igira ukwayo, tugiye gusangira kino kiganiro c'ishure y'Ubweranda. Kikaba gikurikira kirya twagize ku wa kane w'indwi iheze, aho ari umutagatifukazi Elizabeti w'ubutatu bweranda yadufashije uko twonyengeterwa n'ikinyegezwa liturujia iriko iradufasha guhimbaza muri iyi minsi ya Pasika, aho Kristu yazutse agenda aradukwega kwegera kwa se ari we Dawe, kandi muri mutima wiwe akaba azodushikanayo atankeka. Ubuho duhiriwe duhishije n'ibisomwa turiko turasoma mu Njiri ya Yohani, n'ibisomwa bitwumvisha cane ico kinyegezwa. Ibigabane kuva ku 14 gushika ku 17 ico kinyegezwa nico tuguma twumviriza. Hanyuma rero mu ndwi iheze twifashishije ikete Elizabeti w'ubutatu bweranda yari yandikiye mugenzi we Francisca w'Isurdon ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu mu 1902, amaze imyaka 22. Uwo Francisca w'Isurdon nawe yari amaze imyaka 15. Uno munsi tugiye kwifashisha igisabisho kizwi cane yanditse ku itariki 21 z'ukwezi kwa11, 1904, ni ukuvuga amaze imyaka 24, asigaje 2 gusa ngo asandabe. Ico gisabisho ntawe yacandikiye, ni hamwe hakuzuye mu mutima gaseruka ku rurimi, mbere catowe amaze gusandaba. Ariko kirazwi cane, benshi uvuze Elizabeti w'ubutatu bweranda baca bakubwira bati mbe n'umwe yandika, ewe mukama wanje butatu nsenga. Nico gisabisho rero tugiye kwifashisha. Reka tubanze tugisome, hanyuma tuze gusubiramwo amajambo amwe muri ico, tuyazirikane kugira ngo atunyengetere, kuko ikinyegezwa Elizabeti camubeshejeho natwe abakirisu twese, arico dushingiyeko, arico twubakiye ubuzima bwacu, arico kitwubaka. Twumvirize rero ubwa mbere ico gisabisho. Ewe mukama wanje butatu nsenga, mfasha niyibagire kugira ngo nce urusago wese muri mwebwe, siniyegayeze kandi ntekane nk'uko umutima wanje woba washitse mu buzima budahera. Ntihagire igishobora guhungabanya amahoro yanje ngo kinsohokane kinkura iwanyu. Emwe ntayegayezwa yanje, maze akanya kose gahita gatere kanjana kure mu ndimatima y'ikinyegezwa canyu. Tekanya umutima wanje muwugira ijuru ryanyu, ikirimba gikundwa, ikibanza muruhukiramwo. Ese ntokwigera ndabasigayo mwenyene, ahubwo nkamayo wese n'ukwemera kwama kugavye, wese nsenga, wese nihaye igikorwa kiremwa canyu. Ewe Kristo nkunda wabambwe kubw'urukundo, nshaka kuba umutambukanyi w'umutima wawe.
nshaka kukorosa ubuninahazwa, nshaka kugukunda gushikaho urwo ngukunda runyica, ariko numva ataco no kwishoboza. Nico gituma ndagusavye ngo umbere inyambarwa, umutima wanje uko utera kose use n'uwawe. Nunyuzure, unshware, ufate ikibanza canje, maze ubuzima bwanje ntihagire ikindi buba atari urubengerane bw'ubwiwawe. Nuze muri jewe nk'umusenzi, nk'uwishura, nk'umukiza. Ewe jambo wamaho, jambo ry'Imana yanje, nshaka nzomara ubuzima bwanje mu kukumviriza. Nshaka kuba wese uko ndi uwigishwa nawe, kugira ngo nige byose iwawe. Hanyuma mu majoro yose, aho hose numva ngaragara ndi maramasa, aho hose numva ni ntamagara ataco nshoboye, nshaka kwama ndaguhanze amaso, nigumire mu muco w'agakura wawe. Ewe nyenyeri yanje nkunda, nunyibaburire ko sinzokwigere mva mu muco wawe. Ewe muri mutongora, mutima w'urukundo, nunze kunshware, kugira ngo mu mutima wanje habe nk'ukwigira umuntu kwa jambo, ndamubereye ubuntu bw'akarusho, asubira kuranguriramwo ikinyegezwa ciwe. Nawe dawe, niwibuke akaremwa gatoyi koro kawe, gatwikiriza igitutu cawe, muriko ubone gusa umwana wawe ukunda rwose, aguhimbara cane. Emwe batatu banje, mwebwe mumbereye byose, buhirwe bwanje, bwiherero ntangere, bwaguke ninjiramwo nkabuzimiriramwo. Ndakwituye, ungire ingoro yawe. Nimuze mumere nk'abavubwe muri jewe, kugira ngo nanje nihambe muri mwebwe, mu kurindira ko nzokwihweza mu muco wanyu inyenga y'ubukuru bwanyu. Reka rero ubu naho tubandanye amajambo amwe afise uko uburemere yisangije, kandi duca twumva yuko natwe turi muri ico kinyegezwa Elisabeti w'ubutatu bweranda ariko arahayagiza. Mu gutangura iki gisabisho avuga ati: ewe mukama wanje butatu nsenga. Mu guheza kandi akavuga atemwe batatu banje, mwebwe mumbereye byose. Aha rero Elisabeti mweranda avuga ubutatu bweranda nk'uko boba basangiye umubano. Aha biratangaje cane, kuko umuntu akwirikiye iyo iki gisabisho cavuye yari amaze kumva, kanatsinda yaranditse aho byari vyanditswe n'ubundi imyaka myinshi imbere y'uko Elisabeti abaho. Ariko uwo yari yaravyanditse yitwa Yohani Rusbroek, ntiyari yavyanditse nk'uku kwa Elisabeti. Wewe mu kuvuga ubuzima dusangiye yashaka kuvuga ubuzima bwo kuba hamwe no gusangira byose, kurya kw'abihebeye Imana, baba aba bari mu buzima ndangurabutumwa canke bariya bari mu buzima bwo kwiyugarana. Ariko Elisabeti yaciye uko kuba hamwe abigira ukuba hamwe n'ubutatu bweranda, maze akaba mu butatu bweranda. Ubutatu bweranda nabwo bukaba muri we, gushikaho aguma avuga ati: ewe mukama wanje butatu nsenga,
mugabo agasubira atemwe batatu banje mwebwe mumbereye byose, buhigwe bwanje bwiherero ntangere, bwaguke ninjiramwo nkabuzimiriramwo. Ni ukuvuga yuko Elizabeti ariko arategera icari, yabona kuko yahindutse mu Mana, kandi uko guhinduka aba mu Mana nako akaba yakwinjijwemwo nuko nawe yumva rwose yuko ubuzima bwiwe ari ugusa na Yezu Kristu. Kuva akiri mu buzima bwo hanze ataraba umubikira, ubuzima bwo hanze yamazemo imyaka 21 yose, yari yarategereye kuva akiri umuyabaga yuko ubuntu bwiwe buzokuzuzwa nuko aseye n'umucanje wiwe, kuko yafata Yezu Kristu ko ari we mucanje wiwe, maze bagasa akaba umutambukanyi wiwe. Ivyo byose vyashikiye Yezu Kristu, akabona yuko nawe vyomushikira, agashusha nawe gushika naho ubuzima buriko buramuherako. Igihe yari arwaye cane, yabona yuko ari ugusa na Yezu Kristu yabambwe, ari uguheraheza mu mubiri wiwe. Ivyo ukupfa k'umusaraba kwa Yezu byadusigarije twebwe tugize umubiri umwe nawe. Ico ciyumviro rero muri Elizabeti nico camwinjizamwo mu buzima bw'ubutatu bweranda, kubona asa na Yezu Kristu akishushanya nawe, agaca yumva yuko aba mu butatu bweranda, ubutatu bweranda bukamubamwo. Aha tugaca tuhabonera nk'icigwa kuri twebwe aba Kristu. Kenshi dukunda kuvuga ikinyegezwa c'Imana nk'uko coba ari ikinyegezwa kiri kure yacu, nk'uko coba ari ikinyegezwa dukeneye kuva mu vyacu kugira ngo tugiriranire imigenderanire naco. Elizabeti rero yarafatanije ibintu bibiri: kuva mu vyiwe, kwiheba, kwita akamera nk'ingorore y'ubutatu bweranda, ariko kandi uko gusohoka akava muri we kukaba guhura no kwinjira muri we, ubwo butatu bweranda akabusanga muri we, agasanga nawe ari ingoro y'ubutatu bweranda, ku buryo guheba, kwiheba akamera nk'ingorore no kwinjira muri we bigenda birahura, kuko yabona yuko ijuru ryiwe ari Imana, kandi Imana nayo iri mu mutima wiwe. Hanyuma rero kugira ngo ibyo abitwinjizemwo, niho mubona mu gusenga ashitse ku gice kivuga Yezu Kristu, usanga agitaka ibyo byose bikenewe kugira ngo yumve koko yuko ikinyegezwa ca Yezu Kristu kiriko kiramukwega ngo nawe abe uwusa na Yezu Kristu. Reka tubisubiremwo tubyumve bitunyengetere. Ewe Kristu nkunda, wabambwe kubw'urukundo, nshaka kuba umutambukanyi w'umutima wawe, nshaka kukorosa ubuninahazwa, nshaka kugukunda gushikaho ubwo ngukunda runyica. Agaca asubira ati, ariko numva ataco no kwishoboza, nico gituma ndagusavye ngo umbere inyambagwa, umutima wanje mu kutera kose use n'uwawe, nunyuzure, unshware, ufate ikibanza canje
maze ubuzima bwanje ntihagire ikindi buba atari urubengerane bw'ubwawe. Nuze muri jewe nk'umusenzi, ni ukuvuga nuze gusenga muri jewe nk'uwishura, kuko wishuye ibicumuro by'abantu. Nuze rero muri jewe nk'uwishura, nuze nk'umukiza. Atewe jambo wamaho, jambo ry'Imana yanje, nshaka nzomara ubuzima bwanje mu kukumviriza. Nshaka kuba wese uko ndi umwigishwa wawe, kugira ngo nige byose iwawe. Hanyuma mu majoro yose, aho hose numva ngaragara ndi maramasa, aho hose numva ndi ntamagara, ataco nshoboye, nshaka kwama ndaguhanze amaso, nigumire mu muco w'agakura wawe. Ewe nyenyeri yanje kunda, nunyibaburire ko sinzokwigere mva mu muco wawe. Turumva rero yuko Yezu Kristo niwe buzima bwiwe. None ivyo bishoboka gute? Bishoboka kubera mutima mweranda. Reka duce twumva ukuntu nabwo aha ikibanza mutima mweranda. Ewe muri rutemutongora mutima w'urukundo, nunze ko unshware kugira ngo mu mutima wanje habe nk'ukwigira umuntu kwa jambo, ndamubera ubuntu bw'akarusho, asubira kuranguriramwo ikinyegezwa ciwe. Murumva rero uwuza gutuma aba koko urubengerane bw'ubuntu bwa jambo w'Imana yamaho ni mutima w'urukundo. Kandi Elizabeti mu kumuhamagara avuga ati, ewe muri rutemutongora. Aha kuvuga muri rutemutongora, ngira ngo turibuka imbeya zo kuri Pentekoti zashungurukira ku batumwa no kuri Bikira Mariya bari kumwe. Ariko cane cane Elizabeti yari yarasomye wa wundi nababwira Yohani Rusbrook, ivyo yari yaranditse ku kwerekana uko umuntu yoreka ugushaka kwiwe akinjira mu gushaka kw'Imana. Ikaba ari Imana yonyene iba nk'umuriro uturira muri twebwe, icoba kidasa nayo ico ari cyo cyose. Ivyo navyo murumva Elizabeti avuze yuko ari mutima ari muriro utemutongora. Nivyo rero Yohani Rusbrook yari yaranditse, Elizabeti akaba yarabisomye, kandi akaba yari yarasomye n'ivyo Yohani w'umusaraba yari yaranditse, yuko mutima ari koko umuriro, mugabo umuriro wuzuye urukundo, kandi ushwawe nawe atumwa nawe agira imbeya z'urukundo, kandi akaba n'umuriro utema utongora ico cose muri twebwe coba kidasa n'Imana, gityoza kuba ishusho ry'Imana. Elizabeti rero murumva ko bisubiyemwo mu majambo make ati, ewe muriro utemutongora mutima w'urukundo. Hanyuma agaca yongera ati, nunze ko unshware kugira ngo mu mutima wanje habe nk'ukwigira umuntu kwa jambo. Uku kuvuga ati nunze kunshware, kandi aya majambo akanayashira muri Twamugina, asubiramwo hahandi umumarayika Gaburiyeli yabwira Bikira Mariya yuko mutima mweranda azomuzako akabona kwibaruka umwana w'Imana. Ku buryo rero
uwo mutima ari muri utema utongora icoba kidasa n'Imana cose, mugabo akaba ari umutima w'urukundo, ari wa mutima nyene washwara Bikira Mariya akabona gusama imbanyi y'umwana w'Imana, ku buryo Elizabeti ngaha umutima mweranda amuje ko abona yuko koko ariko aratuma aba uwundi Yezu Kristu, kanatsinda aca bivuga ati kugira ngo mu mutima wanje habe nk'ukwigira umuntu kwa Jambo. Ewe muriro utema utongora, mutima w'urukundo, nunze kunshware kugira ngo mu mutima wanje habe nk'ukwigira umuntu kwa Jambo. Agaca noneho abisubira ati ndamubera ubuntu bw'akarusho, asubira kuranguriramwo ikinyegezwa ciwe. Ni ukuvuga uwapfuye akazuka ari muzima, arongera ikinyegezwa ciwe kikarangurirwa mu muntu wese yemera yuko mutima mweranda asa akaba umuriro utema utongora ikidasa n'ishusho y'Imana arico Yezu Kristu, kugira ngo umutima ashware uwo wese yemeye yuko amuhindura abe nk'uwundi umwana w'Imana yigize umuntu. Ndamubere ubuntu bw'akarusho, asubira kuranguriramwo ikinyegezwa ciwe. Kandi Elizabeti akaguma yibaza kandi anyengeterwa yuko ico ari igikorwa ca Data, umuntu ataco yokwishoboza. Ati nawe dawe niwibuka akaremwa gatoyi koro kawe. Umuntu ngaha yoca abona ingene umutima wa Elizabeti wari nk'umutima wa Bikira Mariya, kuko yibutse umuntu wiwe muto muto. Aha naho Elizabeti aca avuga ati nawe dawe niwibuka akaremwa gatoyi koro kawe, uheze ugatwikire igitutu cawe. Kugatwikira igitutu cawe sukundi atari nka kumwe yari yavuze atariko numva ataco nokwishoboza, nico gituma ndagusavye avuga Yezu Kristu ngo umbere inyambarwa. Turazi ko iyo ari imvugo ya Paulo mweranda, mugabo na Elizabeti yavuze ati nawe dawe niwibuke akaremwa gatoyi koro kawe, gatwikire igitutu cawe. Nivyo ntabavuze inyambagwa, ariko umuntu aciye abona amajambo akurikira avuga afise mu mutwe bimwe dusoma mu njiri vya Yezu yihindura ukundi ku musozi bari kumwe n'aba batumwa batatu, Petero, Yakobo na Yohani, bamuherekeje ku musozi wa Taboro. Hanyuma Yezu akihindura ukundi, bakabona bagaheruka bari kumwe na Musa na Eliya. Hanyuma bakumva ijwi rya Data riti uyu ni umwana wanje nkunda cane, nimumwumvirize. Elizabeti murumva yuko ikinyegezwa ca Yezu Kristu kimwinjiza mu butatu bweranda, agikesha uwo mutima utema utongora ibidasa na Data, ukaba ari umutima w'urukundo, ukaba ari wa mutima watwikira Bikira Mariya mu kwigira umuntu kwa Jambo yamyeho wa Data muri we, maze nawe kugira ngo abe umuntu w'akarusho, uwo Jambo w'Imana asubira kuranguriramo ikinyegezwa ciwe co kwigira umuntu,
data aheza akamworosa igitutu ciwe, ni ukuvuga ukwigira umuntu kwa Yezu Kristu. Muri we data agasubira kuvuga ati uri umwana nkunda cane umpimbara. Murumva rero yuko dusubiyemo iki gisabisho ca Elizabeti natwe twociroresha ko twese turi abashizwe mu gupfa no kuzuka kwa Yezu Kristu kubw'ibatisimu ryacu, niho dushinze urusago. Yezu Kristu nawe agaca tujana mu rusago rwa data, ariko mu rusago rwa data atari aho tuzogenda tumaze gupfa gusa, kuko yarabitubwiye nk'uko tumaze iminsi tubisoma abibwira n'abatumwa biwe, yuko uwumviriza amajambo yiwe azoheza akaza be na data bakamugira urusago rwabo. Twemere rero kuba urusago rw'Imana, kandi natwe tube mu Mana gushikaho tuzovuga nka Elizabeti tuti ewe mukama wanje butatu nsenga, fasha ntiyibagire kugira ngo nje urusago wese muri mwebwe. Kandi dusubire tuvuge nka Elizabeti tuti emwe batatu banje, mwebwe mumbereye byose, buhigwe bwanje bwiherero ntangere, bwaguke ninjiramo nkabuzimiriramwo. Mugire rero iminsi myiza ya Pasika itera utuganisha mu kuzohimbaza iminsi mikuru ya Pentekoti n'ubutatu bweranda. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.